nandikiwe kugira nte kunesha isi, destiné à vaincre le monde. Imana ihabwa icyubahiro. Tuja guhagarara kuri iki yagisoma mubona cete ca mbere ca Yohana, apana ubutumwa bwiza, ni cete ca mbere biri kirarangira, cete ca mbere ca Yohana igice ca 4 20 yaco ya nyuma nubwa 2021 cyo dusimira igice ca 5 cyo twitiza 8 yaho. Nubwa ngo ni cete ca mbere ca Yohana igice ca 4 umurongo wa 20 gushika kuri igice ca 5 umurongo 8. Haye majambo dukura tubwira ngo nandikiwe kunesha isi. Iyo mvuze nandikiwe nuko urimo nuko ndimwo nuko atamuntu numwe ari ku ruhande, ivyo byose biratwega twese. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Bwira mugenza uti nanje ndi mubanesha nkuko Imana yabitekanije muri Kristo Yesu. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Badushire ko gatoya hajya ahantu ko havuga turasome tugira ikintu tuhakuye. Tubwira ngo umuntu niyavuga ati nkunda Imana akanka mwene data wundi aba ari umubeshi, kuko udakunda mwene data yabonye ntashobora gukunda Imana atabonye. Kandi dufite ikicageze kuri yo ngo ukunda Imana akunde na mwene data wundi. Umenga ntibiratomoka neza. Igice cya gatanu bacatubwira ngo uwemera wese yuko Yesu ari Kristo niwe yavyawe n'Imana. Biratomotse. Kandi umuntu wese akunda uwo muvyeyi akura n'uwavyawe nawe. Kabiri, ikirico kitumenyesha yuko dukunda abana b'Imana nitwakunda Imana tugakora ivyagezwe vyayo. Gatatu, kuko gukunda Imana ari uku nuko twitondera ivyagezwe vyayo, kandi ivyagezwe vyayo ntibigora. Nari amajana 310 na bingahe 13. Kuko icyavyo n'Imana kagumye rero, kuko icyavyo n'Imana cyose kinesha isi. Iyi niyo nsinzi yacu bene data, yatsinze isi. Niki? Nukwizera kwacu. Gatanu, ninda tsinda isi atari wizera yuko Yesu yari umwana w'Imana. Tandatu, niwe Yesu Kristo yaje agaca mu mazi no mu maraso. Mubigumye navyone, si mu mazi yonyene ariko ni mu mazi no mu maraso. Indwi, kandi mwemu niwabishingira intahe kuko mwemu ari ukuri. Imana ihabwa icyubahiro. 8, kuko ibishinga intahe ni bingahe? Nivyo ni mwemu na maraso kandi ni amazi. Ngo kandi byose bikorera hehe? Hamwe. Uyimana bashigwa ijambo ryayo. Imana ihabwa icyubahiro. Twandikiwe kunesha isi. Imana ihabwa icyubahiro. Turi mu bihe cyangwa twa mu bihe, iyo turitegeza ikintu cyitwa ikiremwa muntu kiratangaje. Gitangaje kubera hamwe ashobora kubona umenga cyavyukanye ibintu byiza, ariko kandi bwaca ukamenya cyavyuka ibintu bibi. Byashika no mwishengero bikanazazanira. Igihe kimwe umwe aratubwira atega twebwe iwacu hari abakretien twise les chrétiens volcan. Ati abantu iyo bavyutse bagutwengera bona guterura bagahushana ku kazi ku mugongo. Atariko wihenzuka cyabaza ngo bazokoma baguterura. Hari umunsi umenga niki? Mbega nivyirungwe. Nibirunga. Araguturira ukiyumvira hakuye umuruka uhabura. Umwana w'umuntu ni cyareme kiyobeye. Hamwe kiragara ko gikunda, igakunda abana, igakunda akazi, igakunda imfuvyi, igakunda abapfakazi, mugabo kandi impande y'ivyo afite ibindi bintu ashobora gukora kandi bibi cyane. Ukiyumvira none umutima uvamwo bijya. Bigenda gute ngo uyu Musa avyuke atabona umuntu witwa mwene data, ariko kandi ugasanga ejo naho yitera imbere y'Imana ikadoza ibiganza nta musozi menshi. Yohana yabaye hanigana n'inyifato z'abantu, mugabo wewe Imana ishimwe yuko atahura ahantu vyugariye. Ati bigenda gute ko ushobora kuvuga ngo urakunda Imana ariko na mwene data muri kumwe utamukunda? Bigenda gute? Ati nimba byagenze neza wokunda mwene data ubona hambwa kunda n'Imana utabona. Imana ihabwa icyubahiro. Ivyo vyerekana ngo umuntu no gutahura mu buryo bwiwe. Buryo umuntu agwe gutahura. Benshi bafite ibikomere batewe n'abavyeyi. Ati none umuntu yambyaye bijyana yabikoze yisunze iki? Byamujemo gute? Umuntu tuvukana yaraminutse kujya ndamuhamana ngo ashiri hundi muntu acara yajya byagenze gute ijya mu muntu? Mbega turavuka je tuvukana. Ariko
inyishu ni uko umwana w'umuntu iyo tutaramutora ntabwo tumenye tumufasha, kandi iyo tutamutoye turashobora no kumusaba ibyo adafise cye tukamuhanura impanuro atacyo zimufasha kuko tutamenya ahantu tumufashiriza. Abaganga bari hano barabizi ko kuvura umuntu tumvirije ngira ngo bigoye. Imana ihabwa icyubahiro. Ariko Imana yacu ntiyayatekanije ko bigenda uko. Yayatekanije ko umuntu muri we azokwama abaho anesha ikintu cyose iyo kije ari kibi cyangwa ari icyaha. Imana yatekanye yuko azokinesha. Ibi mubona bakomerekanije, abivye, abicanye, abaroganye, abahaniye amasumu, suko ari umugambi w'Imana, nuko Satani yaje atoba ivy'Imana yatekanije. Nayo ubundi Imana yatekanije umuntu anesha. Nico tuma nibaza cyane mvuga ngo wewe jewe nuri kanyumva wese twandikiwe kunesha isi. Imana ihabwe icyubahiro. Twandikiwe kunesha isi. Wibagire incuro waneshejwe bishaka kuba wagwanye nabi. Wibagire incuro warageze ahantu umumenga ahubwo nawe urabikunze gukora icyaha, ni kubera ko umubiri wagwanye nabi cyangwa utari bwitahure. Imana ihabwe icyubahiro. Imana iyo turimvira umugambi wayo cyane wo kudushira muri Kristo Yesu, turabona cyane bitubakiraho nk'abakristo bizera Yesu nk'umwana mugiza w'ubwiyo bwacu. Turabona intambuko ya mbere ari kintu Imana yakoranye n'uwitwa Aburahamu. Aburahamu Imana yamuhamagara imubwira ijambo rikomeye cyane goye no gutahura kivyumva, yambwira ngo wewe nuve mu gihugu ciwanyu utomere mu gihugu nzokwereka, kuko wewe ni amahanga azohererwa umugisha. Uwo mugisha Imana yavuga bwari ubuzima Adamu yataye, mbwa Imana ikifuza kubusubiza umuntu ajewe na wewe muri Kristo Yesu. Nico gituma tubona Aburahamu ata misi myinshi aragendana n'Imana. Imana iremera ko abami bandi baza gutera ihanga ry'iwabo, batwara Loti, batwara n'abantu bene wabo n'ibitungano byose barabitwara, batwara n'abantu biwe, ariko Imana imuha kubahambya, aragenda arabanesha. Uwo baza Aburahamu ngira ngo ibintu bikomeye cyane cyane twe batubajije umenye ikintu twibuka kuri Aburahamu nuko Imana yamuhaye umwana. Sivyo mwese mwibuka? Nico kintu tubonamo ingene Imana yagaragaye kuri Aburahamu. Mugabo nagenda babwire imbere ko Imana imwita umugorotsi kubera kwizera, imbere yuko Imana imuha umwana yabanje kumuha intsinzi kubansi. Bisigura ngo nawe s'amasezerano nimba ari kintu Imana ikwifuza ko nukunesha. Ubisa amasezerano ndabizi hari Imana izo gukorera izo bikora ko numwizigirwa. Mugabo nagenda babwire ngo urakwiye kuba umuntu anesha mu izina rya Yesu Kristo. Itangura 12 Imana ihamagara Aburahamu, ariko 14 yamaze kunesha abami kandi atari tumugororotsi kandi ataraza kuronka Isaka. Imana ihabwe icyubahiro. Fu murindi risezerano ariko uri mu nkombe za mpwemu yera. Imana ihabwe icyubahiro. Gira ubukene reka nibikugore kuri hinzu umugabo uri mu kunesha mu izina rya Yesu. Hari bitarindigwa, ubushobozi ntiburindigwa. Kunesha cyane ibirindigwa sisezerano tuzoronka muri kazoza. Kunesha kamere, kunesha isi n'umwandu wacu wa kino gihe. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Nico gituma ugiye kuraba no mu vyagezwe Imana imaze guha ivyageze Moyize mu gice cyo gusubira mu vyageze cya 20, Imana irabwira abantu ngo niyo mwaja gutonda urugamba kizire ko mugira ubwoba mwebwe. Iyumvire Imana iguha iteko ryo kutagira ubwoba. Woca hibati no Imana wampaye inkomezi zimeze gute kugira wewe umwiteko ryo kutagira ubwoba. Niyo mwaza gutera abantu babateye, niyo mwaza kubivuna, nimuze mugira ubwoba, kuko razo ari kumena mwebwe atanze iteko ryo kutagira ubwoba. Abagareje guharura basanze n'inciro ngo Bibiliya ivuga ijambo ntutinye ringana n'imisi umwaka ufise. Mwumvirize ubwo buntu Imana yagize. Nkaho wewe kwibwira imisi yose benshi ari abantu bahamura bamayimvira ngo kugira ngo ngire umugisha ngo ntanguze ukuguru hasi kwiburyo. Oya, hera kwijambo ntutinye. Ivyeke amaguru bireke ivyo mihamuro yabasana basokuru sivyo baraguhenze. Ugutsinda ntugenda muri ntutinye y'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo niyo mwagera ahantu mugwana yandi mahanga nimuze mutinye. Niki Imana yahamagara Gideyoni gukura kwa gasuzugura ayandi mahanga y'abanyamo n'abanyamoni batera ubwoko bwiwe. Yari Imana ngo yari yatanze igisoda cy'abantu 42. Mbwa Imana ngo ikirababanura ikubakuramo abantu 400. Gideyoni arabatoneka ari 42,000 hommes. Abantu 42 bahagaze ngaho. Ati ngenda bakurobanurire.
ndabaye test de selection, ndabakuremo abantu atatu bazokumarira, ndabakuremo jewe kubyo tamuntu aza kuvuga ngo ararenganijwe. Aba mwidegera tumiza rero muri aba 42 bakora umwana batora abana, muri aba 42 ubabwira uti umuntu wese yimva ubwoba abaragenda hakiri kare, haca havamwe 20 babaragiye ati twese umugwa tubwije ukuri turagiye, ati subira batware ku ruzi. Umuntu aja kunwa amazi nk'uko imbwi yanwa azoca agenda ku rugamba. Imbwa mu kunwa amazi ifata ururimi karugondi ikazana amazi nk'aho umenga uradashe. Ubushozi ku rurimi kandi imvugo yawe irekana ko urinda cyangwa utarinda. Hari abantu ibibazo bigitangura turashize karabaye, ntabariza telefone ya pasiteri karabaye. Oya, hari ibiteza kugwana wewe nyene kandi ukanesha mu izina rya Yesu Kristo. Hari intambara dakwibwa n'abandi wewe nyene wogwana hamwe na mpemu yera. Ibati yo rituritse ryakiwe n'izuba ntabari dayimoni. Oya, igaya bijya umva beshi babeshera amadayimoni siyo. Nibati ryakiwe n'izuba ndiraturika. Hari intambara zimwe wawanesheje kera mugabo zikumaze kwigihe. Ati batware ku ruzi. Umuntu aza gufata rugero akagira maîtrise de la langue, agafata ururimi impiri, akaro orientation ashaka wenyene, uyu numugwanyi uca umutondana ku rugamba. Bava ku 22 bashika ku abantu amajana ngahe 4. None ngaha turi bangahe ukoze ibyaro byo mu wa gatatu? Ni 42 bavuyemo amajana 4 bashaka gutonda urugamba. Kino gihumbi cijana kiri hano, ubwo sino hava ndonka senkana. Kwiyubare uko satani nuko nyene Imana yamibona umuntu imwipfuza kw'intsinzi ari muri yo, akawa wundi ubwoba yabugize umugani, wa wundi ururimi gwerekana ko ari umuntu yizera Imana, agatonda urugamba ku badayimoni, kuri karande, kuri kamere, ivyitwa biva kwa satani byose akabisohora mu izina rya Yesu. Imana nuko itubona destiné à vaincre le monde. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Kera ubitegereje abishe intambara bagwana, bo bigwanira n'amahanga hamwe n'icyaco kuraguza. Ni byari bikuru no kuja mu bagore benshi. Abishe bashije ibibazo kuneshwa n'andi mahanga, kuja mu bandi bagore hamwe no kuraguza. Ni byo byahangira bikuru bagenda gukora. Ariko ubuho intambara nyinshi niduterwa n'ibindi bihugu. Benshi nta bagore babiri bafise. Ariko hari izindi ntambara nyinshi mpava mvuga kumbure twonesha kamwe tozihagurukira mu izina rya Yesu Kristo. Imana ihabwa icyubahiro. Umuntu naho ibyashitse akagwa mu cyaha ntivyava ku Mana. Naho dufise uburewe twagiye turabona abantu batugokeye, abantu batunaniye, abantu menge barimo amasoko abiri cyiza n'ikibi. Abo bantu nuko bahisemo nabi, nuko batamenye n'Imana ibabona, nuko batamenye intambara bagwaniye ariyo. Abo bantu bo babeza hamwe bamenye umuti. Imana ihabwa icyubahiro. Wandikiwe kunesha, wandikiwe kunesha, wandikiwe kumugwanyi uhoraho, wandikiwe ku umuntu ahagaze mu nkomezi, wandikiwe kunesha abadayimoni, wandikiwe guhagarara hejuru y'ibikugwanya byose kubera mpemu yari mu buzima bwawe. Destiné à vaincre le monde. Imana ihabwe icyubahiro. Yohana abaho nyene bibaza cyake bati none uyu muntu wewe bite kumenga bavuga ngo barakije mugabo mu mitima nabicanye. Yohana amajambo avuga wa menga nawe ni ararenzako muga ntarenzako niko Imana yamubugiyemo. Ati umuntu yibwira ngo arakunda Imana akanka mwene se urumwicanye. Kandi ivyo byaha bisha barabikora. Ntawe cyavuga ngo nabicanye mugabo basi twitizeho byagerera bashikako. Ni bande batavuze ngo nukuri ibyo Imana imbabare rya musi nje ntiyanjeho. Ntiyanjeho kimwe n'Ikinyarwanda kindi Kirundi. Ntiyanjemwo je nukuri bya muntu je naragerageje kumukunda byaranse. Hari ikibazo mu mwana w'umuntu, hari ikibazo mugakira torekensha muri Kristo Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Umuntu burya iyo atari mu Imana acikuye Yohana ariko aravuga. Umuntu atari mu Imana agenda muri uko avyumvise.
akunda umukunze, agurana uwamuguranye, aharira abamuhariye, avugisha abamuvugisha. Muri we arondera ikintu cyomuha akanaronkamwo gusa. N'umuntu yikunda. Umuntu kandi ntiyemera uburongozi burya. Kujya yanse uburongozi bw'Imana niko yanka n'uburongozi bw'abantu. Kujya yanse ukwita ivy'Imana yamujije niko n'ibintu bindi yabikurikije nuko afite cyayibonamwo. Iyo avye gukunda umuntu rero ko ataco bizana, umuntu menga nta kamaro bimaze. None kumbwira kunda bene data, harondi icaje, harondaro gajari shano ntanga. None arambisa nkamubise none. Kuko atacironka umenga nta Mana yavuze. Ariko Imana guisezerano ririmo ibintu menga uzoronka, ucabanika muri agenda, ukacifatana navyo, ukacifata iminsi 3 yo kwisonzesha kugira bishike. None Imana yacu iva mu isoko ibimugisha gusa, nta kanwa kayo kavamwe amategeko karimwo. Imana yacu irimo amategeko ikamwe n'umugisha. Iyo Mana yo ntuyihemwe igice ngo hamwe bwite Imana ndagushaka mu byo ufise mu kuboko kwawe, mugabo mu byo ufise mu mategeko yawe sinkeneye. Nico gituma Yohana aratanga umuco bw'ingene vyogenda. Imana ihabwe cyubahiro. Haleluya. Imana ihabwe cyubahiro. Haleluya. Icambere ngomba kuvuga nuko twitije hajya nyene mu murongo wa 21 gushaka 21 kwa cumana kwa cya gatanu gushaka umurongo wa 3 bamene nka dusubizaho gatoya. Tubarabe 20 hatubwira ngo umuntu ni yavuga ati nkunda Imana kanka mwene data wundi aba ari umubeshi. Kuko udakunda mwene data yabonye ntashobora gukunda Imana atabonye. 21 kandi dufise iki cyageze kuri yo ngukunda Imana akunde na mwene data wundi. Cyo cya gatanu umuntu wemera wese ko Yesu ari Kristo niwe yavyawe n'Imana, kandi umuntu wese akunda uwo muvyeyi akunda uwavyawe nawe. Arabitomoye neza. Nico gituma n'umusaraba dufise uraba hehe, uraduga hejuru hamwe kacugira nte ukacukika. Mene majambo tuhoganya dusubira mu cuti bwacu n'Imana, akanica duhera mu ijuru cyo turunika hahehe kwisi. Benshi ago musaraba kibigiti ntumukibaye n'umusaraba dayere. Bagomba Yesu ababera igiti kiduga mu ijuru gusa. Ariko abandi bantu babagore. Nibikunda Imana ntigushaka gushira hano ha wenyene. Iraguharira akagira muzima mpanda ivuga mu kanya mugaye gusubiza hehe nisi. Ico kitumenyesha ko dukunda abana b'Imana. Nitwakunda Imana tugakora ivyagezwe vyayo. Mene majambo iyo dukunda nyene ifise ibintu turungikana vy'ivyo tubujijwe n'ivyo tutegetswe gukora. Imana yacu ntitugiremo ibice. Ni Imana ifise ivyizana nk'umugisha n'ivyo uko yaravyanditse. Ifise n'ibindi bintu turungikana gukora. Kandi nimba tuyikunda vy'ukuri ataweshe burimwo ayo mategeko acatunezera. Acabwa ku murongo wa 3 kandi ngo ayo mategeko ngo ntaremereye. Imana ihabwe cyubahiro. Binyereka ngo umuntu yandikiwe intsinzi mugabo arafise ikibazo. Imana uko imubona igomba kumuha urutonde rw'ingene Imana imubona. Igomba kumusubiza mu kibanza Imana yamushizemo. Igomba kumusubiza mu cuti nayo no mu bantu. Mugabo kandi nawe Satani yamaze kumushira mu intege nke. Nico gituma abantu bacabuza mwishengo gati ndakunda Imana. Kera bariko baragahebubu. Kera bariko mu maseminaire canke ahantu hose turi barabati twidondorane bene data. Gati nitwa Sabiyumvanakre nkunda ako ni kavako. Nitwa Sabiyumvanakre nkunda ako karacari n'amashengero menshi ya ruguru. Ndakunda Yesu bene, ndakunda uwo Yesu. Kumbe uwo ndakunda Yesu avuze akantu kamwe aheruka kumugirira. Hamwe umurikira umundi muntu amuvugisha ko ivyo kumukosora niyo savuga ndakunda Yesu. Yoca mari iminsi yafurutiye mu mazi ati Imana yakiragorana kweri. Na nibere mu kiryoha cyo Imana yanyishuriye amadeni. None uburimbwiye ngo mparire. Muje gusaba ikigongo. Ivyo bintu bivuye he? Ubwo muntu avugishijwe vyo. Umuntu arafise ikibazo naho yandikiwe intsinzi arafise ikibazo muri we kugira gitahure ni yarabe usanga ari soko y'ibibi n'ivyiza. Kubera iki umuntu ashobora kwitera imbere y'Imana hamukamenga araryohewe cyane handakunda Yesu byose no bitanga uwo Yesu yarambambiwe ariho kandi asohotse cyangwa kino mwishengero afise abavuma afise abatora mu maso kuri ivyo bakoreye nta n'umutima uhinda gashitsi afise. Umuntu arafise ikibazo. Imana yatwandikiye intsinzi kunesha isi
naho tunanigwa. Inshuro waneshejwe si uko Yesu atari umwami wawe, nuko utamwemereye ko ari we akora muri wewe. Nta kibazo Yesu afise mu bubasha afise, nta n'ikibazo afise mu kugomba kwiwe ntiguhindagurika, yahugize ubunesha. Mugabe igihe cyose urwanye nabi uraneshwa. Imana ishimye ko igihe cyose tugarutse kuri iyo itwambika izindi nkomezi. Imana ihabwe icyubahiro. Iyo nitegereje Adamu ibintu byamushikiye ni catastrophique. Kubona witwa Adamu, Imana imuhaye itongo, ikamuha ibiti ngo abigeko, ikamuha aho kurima, ikamuha by'ukuri cyajejwe cyose mu isi, ikamwemera ko kumugura bazogenda baraganira, ikamuha ivyarya n'ivyatarya, mugabo mu kanya gato atari kaniniya cyane. Iyo Mana nyene akayivako deliberément, agafata ingingo, aganira na Satani mwe yamutoya, akava kuri ya Mana agahindukira uwo atahoza kumura ku mugoroba, ajya mbere rimwe gusa. Ncamuri intege z'umuntu ateka rishareka. None tugiye ko Imana yavuze ngo ntamwe mwokijya kago mwoca mubankayo, mujye ukomeye kibini kizanaga promotion. Imana yabimye, Imana yanye ifite inzigo, nibaho mwidegemvyo. Ndatangara mbonye mu itangiro 3:6 ngo hama ngo umugore ngo abonye kwico giti ngo ari kibereye kuribwa, yahora kibona nticyahora kibereye. Mwako rigana yagize n'inzoka ngo kirabereye kuribwa, ngo kimenyekanisha ikibi n'iciza, ngo nico kwifuzwa, ngo acaraha arajya hako n'umugabo babarariye. Ya Mana bayisubije inyuma nk'Imana, barabirenze ko kubera aje kubaraba wenyene, itwa Satani. Nta nisezana bemereye wewe. Yavuga aterekana n'afise hari yepfo n'asindi tongo zose ndabaha, ntavyo babwiye. Yabwiye ati muzoca muba nk'ijya nyene yabaha itongo. Bagize umutima wo kurondera umwidegemvyo mubi cyane. Iyo basi bigarukira ngaho wabwite basi babaciyemo nta kundi, ariko hageze akanya gatoya yumva Imana iravuze, acara yihunga. Ubu hasigaye itara kumenga Imana ifite ijisho rigarukira hagufi, harana ihava agenda, Imana itahavibona. Sije gusa Adamu uriye, numvise ijwi ryawe mwitongo ndatinya. Wantinyi iki? Kuko ndi gusa, ninde yakubwiye kuri gusa ko ataco ndavuga jewe? Wakoze iki? Wa mugore wampa. Je naratanze umutwaro ku karago jewe. Wa mugore wampa. Wa mugore wakoze iki? Yinzoka yampeze se wayiremye? Byose bigaruka hehe? Ku Mana. Itanga umugore adakenewe, irema ibida. Numva ninde yakoze ikosa? Ni Imana. Kayini be mwene wanyu ari hehe? Warangiza umusiti jewe. Wari wamucungishije? Voilà l'homme tufise hano kwisi. Ago mwidegemvyo. Hakene muragica mubajije. Nico tuma bamwe bakariwe ngaha n'ishengero borivamwe. No kazi umuntu agukarimenga numwica impande yawe. Kumva ngo bako uheba ikosa. Uzuku nugukarira. Umuntu akuryosha ntagukunda. Yogorekeza kumana akaguhamba ati naramuryoshya none baramuhamvye. Nimuze muronka abantu bakarira babafyonde, niyo muca muronka abantu bazima. Nayo ubundi kuryoherwa birashobora kuba biryoshe muri uwo mwanya nyene, ariko muri kazoza ntacyo bikuzanira. Naho gukara navyo bifise ingene bikorwa. Adamu biratangaje ingene Imana arayisoheye mu itongo, naho munyuma ya kimwe kako imusubira musohora. None wewe vire mavi, si wa mugore wampa? Umugore ati none si yanzoka? Hafite sibo, ni Imana yihenzira reme bidakenewe. Menga Imana sinifise ikibazo. Voilà l'homme. Imana yandikiye insinzi, mugabo kandi ntari kagendera mu nsinzi, ariko abaho uko avyumva. Burya mu muntu iyo umuntu atitahuye ko afise muri wikibi, ko atafise muri wikintu cyo guhitamo neza, arashobora kwamarika akora ibintu uko avyumvise bimuryoheye, mugabo ntamenye yuko ari kageneshwa n'umugwanizi.
hariho ibintu twumva dukunda ariko ntitumenye ko satani we yabishize muri twebwe, tukumenga tuba tuvyubira ko tunabihitamwo, tukumenga nivyo umutima wacu ufatanye navyo, kumbe harimo urupfu runyegeje rimwe wambaraje gusa. Adamu ni ikimenyetso, ni igicapo cy'umuntu yahisemo urupfu yarefise guhitamwo ubugingo. Ni umuntu yahisemo kuneshwa yari guhitamwo intsinzi. Aho Kayini niwe muntu wa mbere yazanye icyaha bita kwica, ntaho yacigiye cyamujemo, kandi Imana yamugabisha ati we kirabunze kandi ashaka kukinesha, ariko aragenda aramugatura umwana w'abandi aramwica, kandi Imana yamubwiye. Cyo gituma bene data, hano ku isi witegereje umwana w'umuntu ivyo byose urabibona. Ntitugo turavuga ngo Mana ni wagize amakosa, bashaka ko tutabivuga nkuko Adamu yabivuze, ariko uravye ingingo bamwe bafata, uravye ingene abantu bigenza bari mu mashengero, ingene bahitamwe ibintu by'ubuzima bwawe, ingene bigenza mu migende babitanira n'abandi mu ngo, mu buzi, urashaka kubona ko Adamu aracyahari. Adamu aracyari avec ses traces, aracyafise ivyo akora mu bantu, ariko Imana itaripfuza. Rero ntuhitemo Adamu wa mbere, uhitemo Adamu wa kabiri. Imana ihabwe icyubahiro. Ubwenge bwacu guhitamwo iki? Buhitamwo ibintu menga bisa naho menga ni kuntu bukerebutse, mugabe indani hari ubwansi buteye ubwoba, hari icyaha giteye ubwoba. Abadanza bari hano, umudanza arakubwira ati yo urahazi bose, erega aho nurashikirane naranguye, kumbe warangeje kera. Agomabwire yuko aho gura cyari hasi, uco gwizana kabiri mu hinoti, umaze kuyamura ngacavuga basi ngungira ko makeya ntaco, umva wamaze kumuha ubundi kugira ntakwereke yuko wamaze kumurengerezako, basi ngugira icyongeye gato basi yakona bitaro ntaco. Urashobora gwita mwene data nukuri aya mafaranga nondera nayo, je numenga nanje ndayitanze kuraya byompa amahoro, ako ntubande gushira mu iturufu mingo nturashigirayo, kandi uzi ko byukuri aya atari waranguye, ubanza kubesha kubiriki. Bivuge kujya nyine biri, pana gushiramo ibirungo bipfuye, ubwo n'ubwenge bwanduye. Ivyo sivyo, ni mutugi vyera, tugi bihezagiye, bibandanya bigwiza ubugingo muri twebwe. Pana ya nikora yajya bisha, yego bayita ko nkerebutse mugabo, ujya mwemu yera ariko aranyitegereza kwe, je nambaye ikanzu yirabura, nambaye ikoti yirabura kabisa. Imana ashaka kuduhezagira tutihezagiye neza cyane, kandi ngwisha uratungisha igejo zoronkesha n'amanyanga, ntibizokwitwa ko ari umugisha, kandi Imana ntinigana koko kwawe ikakwira bireka usuzojya uje uzayisoma baze ngo muri kumwe n'Imana, kumbe ngo je ivyo naguhaye byose ngene bingana, ibi byose nivyo wirengereje ko. Imana habwe cyubahiro. Ubwenge bw'umuntu bwaratakaye, bugenda ahantu guhitamo kwiwe, usanga hitamwe ibintu bituma we yitwa ko yininahaje, yihezagiye, yihimbaje, ariko Imana itarimwo. Ese twohitamwe ibintu bimbara Imana, tukajya ivyejejwe, tukarondera ubwenge butuma Imana ihabwe icyubahiro. Ndakunda umuntu umwe yagiye ahantu ariga informatique, batanga kumwiga icyo bita ngane cyber attack, bamushira ku mashure no hamwe ishengero, amashuri mwahagarara ngaha akacabona ivyeke ama ministeri atandukanye ibyo bikora byose, abwo ati sha na hari faculty nawe no shuri ryatekanijwe, iri shuri hari mwica je ngenda rivemwo. Ubwenge niko naburonka, ubwenge mu informatique, abantu bose bazohagarara ngaha cembona amakonte yabo, nzogira impande ya banki kanaka, amakonte y'abantu bose ndayabone, mugabo ndiko ndandura. Yaciye abihagarika aragenda arasezera faculty, arahita mu rugihindi gisata kitari mwica, kandi no barabayeho. Hari ubwenge bwanduye kwera umuntu adahisemwo ashaka gusanga buriko baramwonona. Imana ihabwe cyubahiro. Sinivyo gusa, ino sibona nayo nirapanze ukuntu, hari ukuntu imisi yamaze kwiyubaka ku buryo udaciye muri izo nzira mega ntiwoshika. Burya umuntu we yatubwiye tumviriza, iyo ahantu hugaye ntuhuguruza icyaha ngo uko bitumukirebutse, hareke nimba hari amasoko udashobora kuronka, hareke genda usabe isoko waronse isoko. Apana gukora icyaha baronka isoko bakora, genda usabe isoko waronse, uko wewe muzamuri babiri zobwita je vrema ukuntu bipanze nuku umpe
untungunzi. Imana ihabwe icyubahiro. Ntiturunde kwitwara nk'isi, kuko nitwagena aho ku isi imeze uzahita turononekara cyane, aho kubera umugisha isi tuyerekanamo Yesu gito izotumira mirunzi washaka. Ariko ubuzima bwacu ni ubuzima bukwiye kubaho buri mu mucyo, tunesha isi turongora, nitwe tuyirongora. Ahubwo turahareka, aho Imana yaguye tukahinjira, tukahinza kugororoka. Imana ihabwe icyubahiro. Yohana araza umuntu ingene ameze, mugabaza kumuha igicapati, none byo genda gute kuvuga ngo urakunda umuntu ntukunda Imana? Ati mwe ikibazo ngikindi kizi, nuko mutaramenya ibanga. Ku murongo wa 4 ko umunasha bereka uburyo umuntu anesha, amaze kumeka ingene bitekanywa. Ati ntushobora kuvuga ngo urakunda umuntu ntukunda Imana, ntushobora kuvuga ngo urakunda Imana nawe utakunze n'umuntu, ntushobora kuvuga ngo urashira mu ngira ivyageze kandi udafise gukunda nibikunda. Ariko murongo wa 4 atubwira gute mu cete cya cete cya 5 cya 5 atubwira ngo cya 5 muri cete cya Yohana, kuko icyavyawe n'Imana. Agira tange la formule par excellence, ariko atanga ikintu cyerekana uburyo umuntu ashobora kunesha. Wa muntu ndiko navuga vyagora mu bwenge, vyagora mu guhitamwo, vyagora mu kuntu abona Imana, vyagora mu kuntu abona umuntu mwene data. Avuga ngo icyavyawe n'Imana cyose rero, sans distinction aucune, ata numwe avuyemo, icyavyawe n'Imana kinesha iki? Kinesha isi. Iyi niyo ntsinzi yacu yatsinze isi, ni ukwizera kwacu. Ariko arabwira ati igituma Adamu byamugoye kurya, igituma Kaini byamugoye kurya, igituma ubwoko bw'Imana byabugoye kurya, igituma bagose bagenda mu mahanga bakaja kurondera imana z'ibibazano, igituma bari mu busame bagenda mu bagore benshi, igituma abantu bigwa bibagora, hamwe bakaba abantu beza handi akaba abantu babi, ni kubera bataravyagwa ubwa kabiri. Kera batubwira ngo mwana ntaho bikugayira uracari muto. Hari abantu rero iyo umuntu ataravyagwa ubwa kabiri, niyo usanga yagiye kwica umuntu akacaja kwishima mu gihe uti nukuri akoze ibiswanye nawe. Kera waraye inyoye nyinshi bavuga gute ngo narayemwo 5 6 7 narayemwo 10, ukumenga n'umunezero wivya amahera muri picnic yogete reka namuriye 10 reka wa umenga na mahoro. Je telefone ya mbere natunze neko amahera nivyo muri picnic jiwaza taum ya mbere nagenda negosha kwisaga place neza ndakora icana panga ati mbiza mubwiye ko mwaduye kuraya hora mu 70 mbaranguze telefone amanyanga ukacumenga wibwiye umuntu aho bikorekana kumenga uri yubashe ibana kare ukumenya menga ibiro biraduze icubahiro kiraduze kumva uri kurahona. Ati cyavyawe n'isi kigirante, icyavyawe muri bwa kabigirante kinesha isi. Mbega bisigura iki? Hari ibintu bivuga muri uwo murongo mbagumira nk'uhagarara ko vy'ukuri tuvuze isi turavuga iki? Isi saha duhagaze, isi ni ivyiyumviro by'abantu batagira Imana. Hari ivyiyumviro abantu bamaze gupanga, hari ukuntu ibintu bamaze kubitegura, mugabe ivyo bintu vyitegereje nta Mana irimo. Bega iyo umuntu avuze ngo nta mugabo n'umwe Bujumbura atungwa n'umugore umwe, uwo muntu abavuze iki? None umugore atunga umugabo? Iyo umuntu yoshaka kubivugira habona bakamufata amajwi n'amasanamu, oya ayivugira hinyegeje, mugabo cyabigenda birarandagata mu bandi bagabateka cyare kahe Bujumbura bashobora. Abagore vyigenze ni bese ntibora ntigashaka yanyizaniye kandi ugasanga umuntu wese avyumva uko nyene. Ati none gasha aya mafaranga yawe yaje ukayimarana kwere reka nugukuranya. Akumvira bitahuye cyane, mugabo ntazi ko rikaraho na muri we, ntazi ko rikarategura urupfu rubi kuri we no ku mudamu no kubana no ku buzima bw'abantu benshi bamukomoka ko n'abazomubona. Vy'ibiro vy'isi, isi nimbi ni vyumviro vya benshi, vy'ibiro vya kamere. Niwe yantangwe none bose ntibabibona kashareka. Jevino nambwe ati mvako arankumvako, mvako arankumvako. None hama ndamwabitsa. None ko babibonye ukamwabiza bisaba ko Imana ivyumva uko nyene. Ni isi ifise ingene yapanze ibintu.
iyo si ubona tuyikura mu miryango yacu, tuyikura mu bagenzi bacu, tuyikura aho twakuze twiga dukora, ku buryo umwana yabonye umubwira ngo genda umbwire ko atari hondi aragakurana. Kese abaye mvuga ko rete bambwiye ngo mvuge yuko wabaye mvuga kuri. Muge wundi ugiye ngo genda ubwire ko atari hondi, umubwiye ivyumviro vy'isi, azobikurana aca bibwira nawe na mwana wiwe. Ukuze ujya umukozi atariye, uri kuri atanguza abantu bajya abakozi batariye, bigenda vyubakwa mu bantu. Ego. Ukuze utigira uhamagara umukozi mu izina. Imisi yose nawe bari umugabo yubatse ziko yubatse ruguru muri matongo. Ukamwita kadogo. Umenye nta muntu azokwigira yitwa izina iwanyu kiretse wo bikosoye. Isi yose kunipanga ibintu no kubikosora. Kandi iyo ntitubona ko ari intambara. Iyo wumvise umenga urakengereye umuntu umenga si intambara isa, umenga ni bisanzwe, kuko umenga nta dayimoni yaguteye, umenga si intambara umenga ntiwogwana, kumbe satani arakuboshe, aguzagira kuzanira umuntu mufate nabi, no mufata nabi azoca afata n'ababane. Tuko turatanguza amahanga y'abantu bakomeretse kubera umuntu umwe kandi yitwa ko akijijwe, yafashe nawe umukozi. Isi nimbi. Isi nimbi. Kuvyago bwa kabiri niki? Ngo icyavyago bwa kabiri kiranesha yasi. Ijambo kuvyago bwa kabiri ni imvugo yerekana ugusubira mu bucuti hagati y'imwemu y'umuntu n'imwemu y'Imana. Iyo umuntu muri we yihanya kizera, amaze kumviriza ubutumwa bwiza kuti ndanduye nkeneye gukira kuko Yesu yarancunguye, agasohoka imbere y'Imana n'umutima urira wihana ati mparira ndi umunyavyaha ariko ndakwizeye ko wagiye ku musaraba uzira jewe, ndemeye kozwa n'amaraso yawe, ndemeye kwihana ingumbera umwami surunganze. Ivyo ngo bihagurutse Imana kuza kuvyara bwa kabiri. Paulo arabwira Tito ati Tito, umenye neza y'Imana n'urukundo Imana ikunda abantu. Bimaze kuboneka ngo Imana yarafashe umuntu iramukiza. Ngo mu kumukiza ngo ntiyaravye ibikorwa yagiye arakora vya kugororoka, ntiyaravye amamérite, ntiyaravye ibintu yakoze kugira Imana imwiyumvire ko. Imana yamwimviye ko kera ataranabaho. Ngo Imana imaze kumukiza ngo yamukirije ngo ukozwa, uguhumanuka, kozwa n'amaraso, ngo imuzikirisa kandi ngo guhindurwa basha, gufata imhemu ya yararobeye kwa Satani ikayigarura, ikacindura ikayamwo mhemu yera akacabu union d'esprit, ubucuti hagati y'imhemu y'umuntu n'imhemu y'Imana. Igituma mwe bumva ko bakunda Imana abakanka abantu nuko ari abantu ubuntu, nta mhema barimo. Kumburi mwishengero hana ikarandikira hashaka ko hari abantu batari bwakizwe ariko batonda mu ishengero. Hashaka ko hari abantu vy'ukuri bari bazi kumenga gukunda Imana, ikunda un être suprême, ikintu cyo hejuru kituruta, ariko ntabonera dimension spirituelle yawe, ntibabone ubuzima bw'imwema ataza ko ariko baragenderamwo. Gusubizwa mu bucuti hagati y'imwemu y'umuntu n'imwemu y'Imana, habanje kumva ubutumwa bwiza. Simana uramparira, harimo kumva ubwo butumwa bwiza burakwereka kwihana, burakwereka ingene wanduye kubera icyaha wakuriyemo, burakwereka urubanza, burakwereka ibihe bikurindiriye n'utihana, burakwereka urukundo Imana igukunda, burakwereka ingene uri kurahona, burakwereka ingene nawe umenga urafite icurya cyangwa icyo wambara hari ubundi buzima waruza kuba urimo, burakwereka igihe kibi ukabwira n'igihe cyiza Imana iguhamagaramwo. Nicyo gituma ufata ingingo yo ndihanye. Iyo wihanye hacaba uwundi muntu w'impwemu. Ubundi kunezererwa ko wivye, kunezerwa ko warayikubise umuntu kandi ukamunesha, kunezerwa ko naka wamuteranje nawe bagire bamufunge, kunezerwa ko naka nawe umwanka. Ivyo byose byerekana ko indani muri wewe nta bugingo buriyo, nta mhema ari muri wewe, uri umuntu agenda muri nomeri ya Bujumbura. Ariko mhemu yo kuza amaze kwiyana no kwizera, wocu tangura kubaho ubundi buzima. Wotangura kumva uribatse none kijya gihe nariho cyangwa se narindiho, kiyagenda akora bijya bintu narinde, wocurira musozi ngito kwihanagura. Je hari gihe hari amakari cyangwa impora ncamwo nkaca nibuka amasene kabati Imana nukuri urabohora. Nama nibita tugiye mu bwiza kunwera tukavayo isaha 9 n'amaguru tugiye mu Cibitoke, kandi twari dusaya taxi tukayamarira, tugenda mu kaburimbi saa 9 y'ijoro n'amaguru mu Cibitoke.
utabuze ya taxi hama buke mujana rirara horo kare ari mwihoro ukumenga n'umunezero kumbe warayuhonye abakubonye bose nta gaciro bakiguha waricaye mu ikanivo ugomba kuvomisa ari ibintu byakubaye ko gusa ubwenge bwawe ntacyo bwibuka ariko abakubonye bataborewe baravyibuka nuko utari bwarese umuntu twari kuresa kiriye ngihe ntitwari kurongora nta muntu yakuduha umukobwa wiwe niwo byari biteye ubwo umwana w'abariga ntuze uraze kwicara imbere ngo uje gukwa abandi bakuzi muri kanivo reka ariko Imana iguhaye niko tumaze kubyago bwa kabiri byose baravyibagira ati karakijijwe nagakizwa mugabo sakazima batibuka ibya kera nanje sha undanka amanyanga kwe kuko kujya tanazinyoye ntavyo ngomba kumubwira iga ntacyo payanyoyo oya ntazi umuntu ryahiye ntazi umuntu ari mwihoro ntazi umuntu azi saa 9 nicyo tuma jengiza amanyanga no wanda rusambuye uko je mugore wanyu yagiye mu manyanga nicyo tuma ndagerageza abana ntaherere no wanda rusambuye ntiburaba oya ntaherere no kugenda mugororoka wangu nikibazo nikumenya Imana yaguhaye ntabwo ati we neza ko Imana yampaye umubikira gusa yabihevye naho uzana amaturufu ya kera ntarakimamenya amakona ya kera ntarakimamenya bakije bakiri batabashaza muri protocole ngaha ntari ibintu batazi imeri ntibayizi ntugena mugororoka ati cyabyaho ni Imana rero icyaha ubugingo icyo mwemwe yagarutsemwo agahanagura akoza akagira kizima akagerera muri cyo ikaba kigendera muri we uyo muntu rero aranesha isi iyo yanse umuntu avuga ati nateye bakacanesha yumvise icyaha kije aracirukana kuko aracumva ko haje ikintu arumva ko haje element étranger Imana ihabwa icyubahiro haleluya icyavyo ni Imana kinesha isi bene data mu bukristo bwacu iyo umuntu adafise intahe muri wagendana ingene Imana yamuvyaye bwa kabiri aragwana intambara nyinshi kandi yama yaneshejwe kuko ntashobora kubona itandukaniro ry'ubuzima bwa kera ataramenya Imana n'ubuzima ateza kuba ariko arabamwe gusa aribuka bateme ngo umunsi vyango byari byose umunsi wa bateme ngo twarariye oya twarariye vraiment uti ndacibuka umunsi nakwemereye ko ari we Mana yanje nivyo nezerwa cyane ndacibuka je umunsi nkizwa nakije kuri zone cy'ibitoke nshitse muhira nta birebire nta mirongo bari batubwiye birebire badubwiye kuri film hama ndihana nshitse muhira nawe ndatimviriza je nahevye boke niryo jambo rya mbere nasoheye umukizwa nahevye boke nari mvise isoma ibikomere bitatu umuganga wo muri Azatike wo muhindi yabwiye ati we mugabo udahevye itabi n'inzoga urapfuye akama imiti za marox nama ndeko namaze ikibazo none nzokira mubanze gere kwanza fata imiti wewe nzokire nagomba gusambwire ko nzokira mbanze nkubita icupa gusa umunsi nzoyinwa menye ngo nzoca nkira ibikomere bitatu bamenga ni Madagascar ariko byakunda gute ko ntari byabwa bwa kabiri mugabo amaze kuvyaga ubwako kare ntiworaba naho yozi kamuta ntacingira ntibikunda hariho mwema ari muri jewe afise ubundi buzima yazanye hari ibindi binyohera hari ukundi guhitamwo hari andi mastandare ngenderamwo atari akaboke atari henekeni kanye imwe igiye nagira ngo yabya ntibinkanga hari undi rugezo nimo kubera mwemu hari ibindi binyohera hari undi rugenzo mwema gutwaramwo hamwe nabwo kutimvira kwikibaho ejo mwe nagize ndangora komite ya mariage y'umukuze bariko ravugiye ikiciro by'inzoga Jese nezi niyo bigeze hamwe kavuga ngo nefusa hani ngo mildes ati pastor ati ni bitatu
ngasanga jewe ngira ngo naze no musi ya mwati tega amakuru si gwanje mbwira ibirongo ya Bibiliya mbwire Yoshafati ngiranesheje umbwire kwisonzesha umbwire guharira umbwire kuvuga ubutumwa umbwire gukunda umbwire kwihangana iby'ibiciro bya rubayare murabaza abandi za murambwira ndabandikira kubera ha madone ntakineye hari ibintu atari gwanje none ndabikoresha iki ayo makuru niyo ndakibonye kiri kuri Facebook nikija mu mutwe kubera ntaho duhuriye igituma kigumana nuko ari ahantu zigiziga ko muzohurira samedi ega hari abantu weekend baba bandi canke minwi baba bandi Imana ihabwa icyubahiro icyavyawe bwa kabiri kiranesha isi kirazi kudetecta les pensées du diable kirazi kubona ivyumvire bivuye ku mugwanizi kirazi kumenya amarangamutima ko yatewe ariko haza umururazi kirazi kubona ibintu ko biva ku Mana cyangwa bitava ku Mana kirazi kumenya umugenzi mwiza n'utari umugenzi mwiza kirazi kumenya mbari bereye umwana w'Imana itabereye kiramenya ivyumvire byacu ko bihwe na Bibiliya cyangwa bidahwe na Bibiliya kirashobora kwibera ikirore cyacu Imana ihabwa icyubahiro umurongo wa 5 batubwira gute umurongo wa 5 ninda tsindi sikayemwe ataruizera ko Yesu ari umwana w'Imana haleluya ni wa wundi yitwaza ivyiyumvire vy'icumana yakoze ku musaraba niyo satani yateterejwe niyo kamere y'icyaha yakubiswe niyo tugatiyega kamere we ntaho tugihuriye warabambwe gatandatu yaciye mu mazi no mu maraso si ibyo gusa ni mu mazi no mu maraso muri Yohana murashobora kuhandika mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 19 umurongo 33 kugeza kuri 35 baratubwira ngo Yesu ko bamucumise icumu mu rubavu maze muri iryo cumu ari mucumise ngo hasohotse amazi n'amaraso amazi yari kugarukana ubuzima kwerekana ngo ubuzima buzogaruka mu muntu si ibyo gusa n'inyota y'icyaha izohava ati Yesu amaze kuba mu muntu rero inyota irahava ubusambanyi urabwicuza ukarira akaba ari gukumva umenga urarize kwanga abantu ukavyanka kubera iki haje ubugingo muri wewe ukandi yaciye no mu maraso amaraso yatuguze amaraso yatugiza abayo igihe cyose ugomba gufata ingingo igihe cyose uri kurimva ingene ubayeho utaza kwimvira ko waguze amaraso y'igiciro tu ne t'appartiens plus mais tu appartiens à Christ nukiri uwawe wenyene nukiri muri wa mwidegemvye wa Adamu bwira Imana ngo wari wamunsingwishije ahubwo giti n'uw'Imana mbaye muri ivyo ngo nduwawe nawe uri uwanje nduwa Kristo urugo rwanje n'urwa Kristo akazi kanje na ka Kristo ivyo mfise ibinkozemwo ivyo mfise ingabire byose ni vya Kristo n'umwanya wanje n'uwa Kristo kuko yaranguza amaraso y'igiciro nico gituma umwidegemvyo ni nakaga ku muntu atazi kuwukoresha burya umwidegemvyo dufise ni umwidegemvyo wo kumva ko Imana yatwemeye mbwasi umwidegemvyo utuma duhitamo uko tubishatse si umwidegemvyo wo guhitamwo ni umwidegemvyo wo kwigenza hamwe n'Imana amahoro umunezero Imana ihabwa icubahiro haleluya nicyo tuma ngo n'Imana iguhaye ngo mabwirizwa ngo ntasubira kukuremera ko batubwiye hajya kubera iki ukora n'ugushoboza umwagerera muri kwera kubyaye bwa kabiri ya Mana iri muri wewe ijya nigushoboza kugendera mu byane byari biremereye ukabishobora inzo ukayankikankika iboka yirukana inzi ukayisohora umurazi ukawusora kubera iki Mana muri kumwe kandi ariko arumva gusenga kwa ufatiye ku mwana none icakirahunga mu izina rya Yesu Imana ihabwa icyubahiro haleluya il faut être spirituel tutayabanyemwemu iyi si irayobeye iyi si irapanze umugabo ubaye umunyemwemu uranyororomba muri bo ugaca mugororotse aha kuri gadinoro abantu bitangwa bisiga amamesa murabazi aha kuri gadinoro ngaha hari abantu baza kwiba bisiza amamesa akwiba umubona akagenda umubona uko umufasha fata amamesa akwaka isakoshi uvuye ingozi ati mpereza ubunyene cyaka yikupapura ukamufata ufati kandi yaje atambaye ari ku mamesa uko niko mukizi wabaho
kubera ari mu mpwemu abandi yarabareka akagenda aca muri bo kandi ubuzima bukabandanya. Akazi kabo kagakora kubera uragororotse kandi bakakondera bakakubura kubera iki? Aho botega ntibagusangaho. Nta cupa bagutega ko bazi gutarinwa. Uravyumva? Nta sako bagutwara ngo baca gufata amajwi ntazuvuga. Barakurondera bakagati agatipe ntigafatika. Yega ntidufatika. Kubera mpema ari muri twebwe. Imana ihabwa icyubahiro. Amazi n'ubuzima mu gishingo cya gwarufu Adamu yagenderamwo, mu gishingo cya gwarufu arumwisezerano ya kera bagenderamwo, haza gusuzuza mu muntu n'inyota y'icyaha ikahava, tugasigara dufise inyota yo kugendera mu bigororotse. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu aramucumita icumu ngo havamwo amazi n'amaraso. Amaraso yo kutugura, amaraso yo kutugira biwe, amaraso yo kutugira abana, amaraso yo kutuhumanura, ducika abantu de propriété privé, abantu begukira Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Ariko bongeyeho kandi ngo hariho n'icya gatatu, hariho ngo na mpwemu, hari bitatu ngo bishingira intaho ku vyago bwa kabiri. Hari inyota y'icyaha yasohotse n'ubuzima bwakwiyensitayemo buri mu mutima wawe, hariho n'ubushobozi bw'amaraso kugira uw'Imana, hakaba na mpwemu aba muri wewe. Kandi uwo mpwemu nawe iyaje, igihe Yesu yasezerana mpwemu yamuze ko ibintu bitatu, ngo mpwemu w'ukuri niyaza ngo azobigisha vyose, ngo uwo mpwemu w'ukuri niyaza ngo azobarongora gushika kukuri kose, azobakura mu bihumane Satani yabatoye mutaramenya Imana, abahindura ivyiyumviro, abasubize mu byo nabigishije, abasubize mu ijambo, muhinduke mu vyiyumviro, hama muce mugenda uko Imana bibereye. Ukuri kuza kuba mu buzima bwawe. Hari igihe umuntu akora icyaha kibaza ngo nta wamubonye. Ujya nyine yakubaye ni wenyine yakeneye kuyimenya ni Imana nyine. None bayega n'abandi bari kuburanya. Pika cituma il faut être sincère. Umuntu afise mpwemu ntavuga ngo imvura yaguye kandi itaguye. Umuntu afise mpwemu navuga ego yaguye mugabo naho ego ntiyaguye mu cyumba. Igihe ariko iragwana ariko ndoga none. Ntushobora ngo imvura yaguye itaguye mu cyumba. Nta nsigura nimwe yuko waciucegwa kuko umuntu hari uyu mwanya aho wafatiye bisi gushika ku kazi ntiwari kuza saa 4 kandi imvura yahise saa 2. Iyo umuntu ari ukuri muri we arumva ko akantu atabirunga ateza gushirako, nta maturnure, nta bintu aza guhinduza kugira ngo uvuge ibintu, abiga kujya nyene biri kubera ukuri kuri muri mpema ari muri we. Imana ihabwe icyubahiro. Kirazira kubwira umuntu ko aberewe kandi ubura ko ataberewe. Bihebe utabivuze none ziramuvako. Ziramuvako. None ubirondera kuyiki. None wo bireka. Ngo kuri aduhezagira, urisebe ko naguhezagiye. Wahezagiwe he? Wahindutse he? Amen, amen, amen. Wumvise iki? Wanditse iki muri karane? Nabara wandike muri karane amen ivugire mu cyumba uti Mana wanganirije ndagushima. Ntimudushushe nk'abakozi b'Imana ngo mutuduze muri amen, 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 amen. Nakuze umuntu wabwiye ati sha waduhezagiye ati na Satani yambwiye uko nyene. Ati ntiworaba waduhezagiye pastor yo warumure ntiworaba nawe ati sha ibyo bina Satani ko karabimbarira mene majambo naho nta mutandukanye mwese murabi ababeshi umenga yavuze nayo mugabo gira kumbire byari byamubanye byinshi abapolitike muraduhenda turabizi niga muraturebe ngo nakozwe ko hehe ngo kuri ngo hari umuriro wahiye hehe hari ubwiza bw'Imana hahindutse iki muri wewe wofumengera kwa gatatu washize mu ngira inyigisho wigize kwa Mungu kwa mbere kiragufasha kwa kabiri gitanga kuzana ivyamwa mu rugo no mu kazi ati pastor inyigisho yo kwa Mungu yawe yarampindiye vraiment Imana iguhezagire iyo ntaye no yemera nayo vyigishuhira ngo hari ubwiza bw'Imana yo hari amavuta kare nayo vide none gutanditse ubaza kutahanye ikihajye utanye atmosphere ngene vyari bimeze gusa ingene match yagenze. Hari abantu baravye match batora amakosa mbwa kandi batagira bakina. Birabaho. Genda wandike amen uyivuga ati Mana ndakumvise uranganirije amen Mana. Niyo utayivuga muri kiri tukayivugira muhira ati Mana amen kuri byose nigishije uko navyanditse ngiye kubishira mu ngiro. Asemeni amen kubwa. Kubwa kuna ndogo na kubwa. Bimeze gute? Ni kubiro. Bimeze gute? Bazipima gute? Soyons spirituels. Ntitwagwe n'isi. Ntitwagwe n'ivyumviro taziye biva.
ntibitwagwe n'ibintu uko babidutwayemo. Koreshwa na mpema ari muri wewe. Faut pas épouser l'idée de la majorité. Genda mu byo mpema barongoyemwo mube sincere avec vous-même, avec le Saint-Esprit. Imana ihabwe icyubahiro. Kirazira gukunda impuzu kuko naka yayikuze ntimukoze kumwe. Les tailles ne sont pas les mêmes. Les générations ne sont pas les mêmes. Ntimwavutse hamwe. Ntimungana. Imana ntiyabaremye kumwe. Mwese muri abantu mugabo ntimuzi foroma imwe. Les morphologies ne sont pas les mêmes. Nivyo. Soyez vous-même avec le Saint-Esprit. Kora ivy'Imana ibarongoyemwo. Imana ihabwe icyubahiro. C'est ça être muri vérité. Nukugendera mu vyiwawe nyene. Igihe kimeze n'umuntu ngo ndashima Imana bene data ngo ishati mubona ngo nari maze imyaka 2 ndayisengera. Hari muri serira ahantu nari iyi myaka 2 n'ukuri umuntu yari umutore tw'ishati. Ndavuga ati imitima w'umuntu ibintu byinshi kabisa. Ni kibazo. Ubuzima bwacu turanesha isi twineshesha mpemu kuko mpemu ari mu muntu ni mpemu w'ukuri aramurika mu bintu byitwa umenga bimaze igihe kirekire ugasanga harimo ubupfu. Ntiwite umwana kumuzina ngo mwego ngo mugira ko ntavyo gufyina kumuzina niba byigira ko niko bakubwiye. Bibiri ivuga gute ku banyamuzinda ngo twe abanyamuzinda ngo je ngo naho no gutuka ngo nta kibazo mukaje ngo bagukubita ngo ndayikuba ngo ndakwavertise utambishije ngo ndagutikura nta kibazo. None abanyamuzinda niko bibiri avuga ku muzinda. Oya. Ngo mini toto town ni Londres, ni Los Angeles, singaha. Reka nta toto town. Nta na muzinda. Turabana b'Imana. Ibyo bintu twihaye by'ibintu taho byatse muri Bibiliya bikaduhenda bikadutwara umuntu atari ibyo wapi bimuri uhenda gwicaha. Unanje harageze vura ko nani ntumwidegemvye vraiment urabona iki nta mwidegemvye nugira hamwe na mpemu yera. Ni umwidegemvye bitubwira. Ni mpemu ukuri. Ni kandi na mpemu ubushobozi. Ivyitwa ivyananiranye. Imashime ko muri nondwe bazotuganiriza kuvyekeye icyaha cyo kwizingirako. Ni cyaha gica mu bushobozi igaca no mu ruhendo. Hari gihe umuntu aneshwa kandi akagwana washaka. Icyaha gifatiye ku munezero, kwisambanya, pornography, gusambana, inzoga n'ibindi biraza ukamenga ifite ububasha bukurengeye mugabo nuko biba bitarahura na mpemu. Nta kindi kintu kinesha icyaha kiryoshe kiretse mpemu mu muntu. Uko wiyegereza Imana mu masengesho, uko wiha Imana mu ijambo, uko usenga uri muri mpemu, Satani arasohoka mu izina rya Yesu Kristo. Uko umunezero wa mpemu ya nzoga kwa kwisambanya ukumva nawe uravyirukaye kandi bikagenda. Bizogaruka umunsi uzobasubiye muri kamera. Ariko bibanza kugenda. Ni wabana ugendera muri mpemu bizogenda. Ega hari ivyaha abantu batahevye kubera ko bibishe. Oyayi, aho guhaje mpemu azana urundi rugezo kuryoherwa n'uwo mpemu. Hama hari inzoga, ahari kwisambanya, ahari pornography, ahari tabe, ahari urumogi, birabura ikibanza. Mpemu abana yaganya ikibanza muri we. Niko kuboka gucaka kiryoha. Uri kurambwira yuko nimba urutana 500 giturire ku munsi, ukaca bihagarika. Ibyo ni wowe ushobora kubikora atari mpemu bigushoboje. Oyayi, uwo mutekano w'umutima wo gutaha uri main vide, poche vide, atacho vise. Wo urutaha 500 yafise ukabwira madamu utimbikira hahandi. Ibyo bintu ko bishoboka atankwe mari kuri wewe. Ubwo ucuti bwawe uhitamwe iyo ngingo biragoye atari mpema ari muri wewe. Tube muri mpemu. Sengera muri mpemu. Duga ku musozi wa mpemu. Ganira nawe muri mpemu. Ntituba abantu bari charnel, ntituba abantu bimvira gwana, ntituba abantu bagendera mu byimviro by'isi, tungendere muri mpemu. Ndazi tuzo abantu banesha inosi. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Nico gituma Yohana amaze kukestiona ibintu bigenda gute ngo umuntu akunde avuge ngo arakunda Imana ariko ku muntu Imana yaremye ntamukunde. Nuko uwo muntu abatavya ubwa kabiri. Mugabo bavya ubwa kabiri kubera mpema ari muri bo. Abo barashaka gukunda bene data. Bashaka kwanga icyaha cyose kiva mu isi. Bashaka kwanga ivyumviro biva mu isi. Bashaka kwanga ikintu cyose kiva mu isi kubera mpema ari muri bo arabaho umuca kabereka ahantu vyugariye. Arabaho ubushobozi bushoboza kunesha ikiryoshe n'ikintu gisubasha kuri bo. Bakakinesha kubera mpema ari muri bo. Imana ihabwe icyubahiro. Nihe unesherezwa. Nihe wama watsindiwe.
nibe vyumviro wasanze menga ivyo vyumviro navyo vyagiye birakuzaho mugabo ntibiva ku Mana. Ivyo vyumviro ubu nyene ushaka kubicira ubanza bikava mu buzima bwawe kandi batanga kunesha mu izina rya Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Iyi si mubona ifise ukuntu ipanze kuzoyinesha ni kwakira umwami Yesu no kumugenderamwo tugendera muri mpemu wiwe. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Nico gituma ngomba gusaba ikintu kimwe. Ubanze ukomera amashi umuntu agiye kwakira agakiza. Nawe utaramunda turazi ko hari. None yogena atihanye. None yogena atihanye kandi Yesu amurondera. Kandi Yesu amukunda. Kandi Yesu yamweretse ubupfu turimo twakuriyemo. Uwo muntu yihane yakira ubugingo budashira aharigwe n'Imana abohoke. Imana imukure ku rubanza rwe bidashira. Imana imwanike mu gitabo cy'ubugingo. Imana imugire icyaremwe gishasha. Imana igerere muri we abe hano ku isi adafise urupfu adafise gutinya urubanza kuko Imana izoba yamuhariye. Tumusagire kuno kuko Yesu aramukunda ndabizi. Aduze kino kiganza n'ikiganza kiba ati ndakeneye kwakira umwami Yesu, ndakeneye guharirwa, ndakeneye kubohoka, ndakeneye ubugingo budashira, ndakeneye ivyizigiro byo kuzobona Imana ibihe byose, ndakeneye ubugingo budashira, ndakeneye kwihana. Aduze ikiganza kuno mu izina rya Yesu Kristo. Anesha ubwoba. Ndazi hari ivyimviro bigenda birabaza umuntu none bacha bimvira gute hariya ni kure naho navuze ngaho imbere. Ihane kuko Yesu agushaka, ihane ko Yesu agukunda, ihane ko Yesu akeneye ubugingo bwawe, akeneye kugira icyaremwe gishasha muri we. Uduze ikiganza cyawe kuno dufashanye n'abari impande yabo bacha bamfasha. Duze ikiganza cyawe wakira ubwami bw'Imana mu buzima bwawe. Duze ikiganza urekura ubupfindo uriko urakora, urekura ibintu byose uriko uriyumvira, urekura byose umenga biraguhanze, urekura byose umenga biteye ubwoba, urekura icaha kiryoshe, urekure kumva uti mbega abagenzi baza kwiyumvira gute, bazovyumvira n'ivyo mugabo ntacyo bazo gukora. Wewe rindira Imana iguhariye bwa mbere na mbere ikugire mushasha. Duze ikiganza cyawe. Uduze ikiganza cyawe utsinde ubwoba bwa Satani, utsinde ivyumviro bibi, utsinde ikintu cyose kikubwira ati ega hari ibintu kubanza gutunganya, hari ibintu kuja kugira ntuzoja gutunganya, nta n'ibihari ufise kuja gukora ko navyo woheza kuko naho bikora ntibisubasha kubikora ntubiheza byose. Reka urugengo bwawe uhereze Yesu Kristo. Ikiganza cyawe. Duze ikiganza cyawe ndacyakurindiriye. Ndacyakurindiriye. Duze ikiganza cyawe ndacyakurindiriye. Duze ikiganza cyawe ndacyakurindiriye. Urakwiye kurekura ubuzima bwawe Yesu akabuharira. Urakwiye kurekura ubuzima bwawe Yesu akaguharira. Urakwiye kubohoka ava mu cyaha. Urakwiye guhabwa ubugingo budashira Yesu akaguharira. Urakwiye kuronka ubugingo budashira Imana ikaguha izina mu gitabo cy'ubugingo. Rekura ubugingo bwawe. Rekura ikintu cyose kiraguhanga kikubwira ati biragoye. Ntugiye gukena, ntugiye kwitwa ukengeretse, ntugiye kwitwa umupfu, ntugiye guheba akazi kawe, ntugiye kuba ubuzima burimo ubugugu. Bashaka uzo kwita amazina ya naye mugabo rekura wakira ubugingo budashira. Rekura ubugingo bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndabona tawo hari ariko niyo bahari ntatinye isaha yose aza kuzeho turaja kumwakira, ashaka kuza hano imbere tutaraheza canke uri mwanya wose aja kumwakirako. Abenshi bashaka kuvyaguruka kugira ngo turangize. Turaguha icyo cyose Mana yo mwijuru. Turakiye ubushobozi buva kuri wewe. Turakiye ijambo ryawe Mwami tumenyesha ko twavya ubwa kabiri. Ritwibuje ko dushobora kunesha isi. Ritwibuje ko dushobora kubona uko isi ipanze tukayitera umugongo. Biduhaye kubona ko ubwenge budashira ari ikintu kidasanzwe twabonye Mwami. Biduhaye kubona ko mpemu yari muri twebwe. Tangura kwiyumvira ahantu unesherezwa. Tangura kwiyumvira ibiguhanga. Tangura kwiyumvira ivyumviro ufise bitari byo. Tangura kwiyumvira ahantu hose ubona ugendera atariho. Tangura kwiyumvira ingingo wafashe ku mutima wawe ko zitarizo. Tangura kwiyumvira. Tangura kwiyumvira. Hamucira urubanza. Hamutegeke. Hama wirukane icyaha cyose. Hama wirukane guhumana kose ko mu byumviro byawe. Mana turaguhezagiye Mana. Turaguhezagiye Mana. Turaguhezagiye Mana.
ndagushima umuntu wese ari hano mwami, ndagushima ubw'ijambo mwami, umuntu wese ariko arataka, ariko arategeka, yirukana ivyumviro biri muri we, yirukana icyaha muri we, yirukana amasitema arimwe atariyo, afata ingingo mwami umuherekeze Mana, uhabwe icyubahiro mu byose Mana. Hari ibyo uteza kuja gusezera ukabwira abantu, hari ingingo uteza gufata ukabwira abantu, hari ibiteza gusezera ukavuga ko wahagaritse, ukavuga n'igituma bihagaritse ko bidahwaye nawe nk'umwana w'Imana. Hari ibyawe wari waremeye, wari waratahuye ariko uteza guhagarika kwiyumvira kuno. Ndagushimiye Mana yo mwijuru, nyene icyubahiro nyene ubwiza bwose, ushigwe hejuru kw'ijambo, uhezagire ishengero ryawe mwami, urikomeze, ubuntu bwawe mwami buribeko mwami. Ibihe nk'ibi suye kuganza umuntu wese mwami, udere kugendera mu ntsinzi y'umusaraba, udere kugendera ku ntsinzi ya mpwemu wawe, tugendere muri mpwemu w'ukuri, tugere mu buzima bwo kwanga icyaha, uturinde inyota y'icyaha, ariko ubuzima bwa mpwemu busaye kududubiza muri twebwe mwami. Urakoze Yesu, urakoze ku Imana yo kwizera ibihe byose, mu izina rya Yesu dusenze, amen, amen.